Ivyifuzo bashikirije ivyifuzo yuko twokubahiriza ingingo ya 40 y'itegeko rigenga amatora. Iyo ngingo nayivuga yuko nukubahiriza igitsina genre, nukubahiriza ivyumviro vya politique diversité politique, nukubahiriza n'amoko. Ivyo navyo birazwi, amoko ni 60% ku Bahutu, 40% Abatutsi, niburi ibice 30 vy'abakenyezi. Ivyo tuzogerageza kuvyubahiriza. Uno munsi mu Gwiseni wateguye inama wagira inabegwa n'ivy'amatora. Muri yo nama kwa ruguhanahana ivyumviro seni imaze gushikiriza aho imiteguro y'amatora igeze, gushikiriza ikirangamisi, bamwe bacita ngo ni ikirangamwanya, sinzi ikirundi cize carico, bamwe bavyise ngo ni ikirangamwanya ariko ni ikirangamisi c'amatora, hamwe n'ibikorwa bigiye gukurikira. Ivyo bikorwa navyo nishigwaho vya bisata biduserukira mu ntara no mu makomine, hamwe no gutangura gutorokanya ibibanza bizobera mu itora. Muti rero muri iyo nama mwari mwatumye ko abegwa n'amatora hari batayitavye, ati mubivuga kwiki? Jewe ngiriye ko nk'umujyi w'igisahira nibisanzwe, iyo utumiye umuntu mu rubanza nta na rimwe abitaba bijana kwijana, numva ari bisanzwe. Ahubwo iyo baza bose niho batwari kubaza ikindi kibazo. Abantu ni gake bagize urubanza bitaba bose kumvo zitandukanye, hari ufatirirwa, hari bafise n'ibindi. Kumbure ngira ngo mu misiza abatashoye kuza tuzomenya icatumye, ariko ngo mwabibonye gute? Je nibisanzwe ko nabibonye, kuko nta na rimwe watumiye abantu bose bitaba. Umuntu ashobora gufatirwa kumvera imvo canke yindi. Ikindi kibazo naco bamaje yuko ngo mwumvise ko habaye guteraterana amajambo hagati y'imigambwe n'abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki. Ngira ngo naho nyine kwa bakunda aba journaliste mukunda gutanga amakuru, mwatanze amakuru y'igice, hari n'undi yavuze ko ari ugukeburana. Je nibaza ko bakeburanye ntibaterateranye amajambo. Kandi kira noneho bugi ikintu kivuge mu nama sikibi, ikintu kivuge mu nama ko kivuzwe kose sikibi. Hanashikijwe nuko gusa boza baravuga imvugo idakomeretsa kugira ngo abantu babandanye bumvikana. Muri rusange rero nta kidasanzwe nabonyemwo. Abatashoboye kuza barafise imvo, ni gake si kenshi watumiye abantu bazijana kwijana. Hanyuma amajambo bahanye yavugiwe mu nama ya bose, bavuze ko ari gukeburana atari guteraterana amajambo. Mbere na mbere bwo amafaranga ntiyegeranywa na seni, amafaranga yegeranywa n'igihugu. Rero seni ico yakoze yaratorokanije urutonde rw'ibikorwa nama n'uburyo bwosaba. Ubu turiko turavugana ico gikorwa carakozwe, ubwo buryo bwarashikirijwe inzego z'igihugu, no kuvuga leta nabo batora amategeko. Mukaba muzi yuko umwaka w'amafaranga nko bawita année budgétaire iherana n'itariki 30 z'ukwa gatandatu z'umwaka ubugira uhere, n'itariki imwe y'ukwindwi umwaka ubugira utangure. Bisigura yuko rero muri rya tegeko rigenga amafaranga igihugu gikoresha n'aya senarimwo, niho rero umuntu azotinda amenya neza uburyo bwategekanirwa aribwo. Ariko kuvyerekeye mu Gwiseni ibikenewe twarabishikirije inzego nazo zirabizi, kandi urubanza rw'igihugu nta mpungenge dufise ubwo buryo buzoboneka. Uburyo rero bwategekanijwe mu gihe hoba ituro ya mbere n'ituro ya kabiri bifatanye ni miliyaridi 115 imiliyoni 876 ibihumbi 540 n'amajana 405. Muri ayo rero imiliyaridi 87 imiliyoni 258 ibihumbi 894 n'amajana 890 ni mu gihe hoba habaye, sinzi ko turunoyita ingunga, tuyita ingunga mu ngunga ya mbere. Mugamwe rero vyoshika mu ngunga ya mbere mu bitoje ntihagire ukwiza ya majwi asaba ibice 50% uteranije n'ijwi rimwe, hakaringanizwa ingunga ya kabiri, turu ya kabiri. Iyo ngunga ya kabiri yotwara uburyo bungana n'imiliyaridi 28 imiliyoni 617 n'ibihumbi 645 n'amajana 515 mu gihe hoba habaye ingunga ya kabiri. Uyateranije rero yose naho zoca zibizo miliyoni 115 imiliyaridi 115 imiliyoni 876 n'ibihumbi 540 n'amajana 5. Ariko rero ndagaruka kunyane nabivuze,
abamenyesha makuru murakunda gucagagura rero ni mu bicagagura iyi nkuru mukayitanga muyitange yose nimuyitange inusu ko yitanze inusu uzovuza inkuru tariyo nukuvuga izi miliyardi 87 ni mu gihe habaye ingunga imwe rero muri ico gihe nta ngunga ya kabiri yo bibaye mu gihe habaye ingunga ya kabiri nayo mahera ya kabiri ndababwiye amafaranga rero ariho aha naho nyene mu nyumve neza ni ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri kuko niho twategura iki gitabo urumva rero mu nyuma za haraje kwa gatatu haraje kwa kane kwa gatanu murazi ko amafaranga zaraza ubu ayamaze kuja ko ibiharo ntitubisa ariko igihe twategura iki gitabo ku itariki 10 z'ukwa kabiri mwaka wa 2026 na 2026 hari ku miliyaridi zitatu imiliyoni ibihumbi 869 ibihumbi 930 n'amafaranga 295 rero ugize ibiharuro amahera yorondegwa yoba asigaye tudashizamwe ayo yoba yaraje hagati yo mu kwa gatatu kwa kane no kwa gatanu zo miliyaridi 112 n'ibihumbi n'imiliyoni 6 n'ibihumbi 610 n'amafaranga 110 bashikirije ivyipfuzo ivyipfuzo bashikirije ivyipfuzo yuko twokubahiriza ingingo ya 40 yitegeko rigenga amatora iyo ngingo nayivuga yuko nukubahiriza igitsina genre nukubahiriza ivyumviro vya politique diversité politique nukubahiriza n'amoko ivyo navyo birazwi amoko ni 60% ku bahutu 40% abatutsi ni buri ibice 30 by'abakenyezi ivyo tuzogerageza kuvyubahiriza gusa nababwiye hari ahantu bihora bigorana kandi ngoma n'abarundi bavyumve uravye uko igihugu kize nk'abajya bo ku biro vy'itora rimwe biragorana kuko uko abarundi babaye ku mitumba siko nubwo bwoko bugenda buraboneka hariho nk'intara cyangwa imitumba usanga hiziziwe ubu bwoko cyangwa ubundi kuko muri ico gihe basaba yuko ubatora mu bantu biyandikishirije aho hantu mu gihe rero utora mu biyandikishirije aho hantu hari gusanga abantu biyandikishirije aho hantu bari benshi mu bwoko kanaka kuruta mu bundi nkuko mwabikirikiranye natanze uburore bw'amakomine 2 nka komine ya Bukinanyana muri Cibitoke na komine ya Gisozi muri Mwaro nko muri Cibitoke Bukinanyana urashobora gusanga imitumba myinshi yizizwe n'abantu b'ubwoko bw'abahutu ugiye nko muri Mwaro muri Gisozi urashobora kuja ahantu nko mutumba canka akarere usanga hizizwe ubwoko bw'abatutsi ico gihe abo bantu ntucu bateragira atariho bari nivyo nababwiye ntireye uko nuko murabivuga umuntu araraba igishoboka ariko ntivyamavyerade urashobora gusanga ha canke hariya ubwo bwoko butashotse buboneka nkuko bisabwa iyo ni imvugo ya politike kijya kiranga minsi nini bukuka mbe ninda tazi yuko mwaka uzara amatora ninda tazi yuko mwaka wa 2030 hazoyandi matora y'abadepite n'abakenguza amateka ubu Burundi bwinjiye mu ntumbere yo kwama burenganiza amatora ku buryo budasubira inyuma nibaza ko ubishobazo bijamo ego kuko hariho kuvyipfuza no kubishobora hari abavyipfuza babishoboye barabikora hari abavyipfuza batabishoboye bizobagora hari n'ababishoboye batavyipfuza ibyo byose urumva rero tubirabira hamwe atabishobisho byinshi bigiyemo ikibitatura n'itegeko kira noneho nyene icubera umukuru w'igihugu azorarika bene gihugu binyarutse itariki zine z'ukwi 11 bitevye itariki zine z'ukwi 12 ubu turi mu kwa kangahe turi mu kwa gatanu hasigaye amezi angahe harura mfasha saa 6 hafi none umuntu abimenya amezi 6 imbere y'igihe azotinda bura abantu batatu atondeka nimwe rero nakubwira hari ubyipfuza atabishoboye canka bishoboye atabigomba ivyo rero kandi kira noneho ivyo bijaye n'ihiganwa biri mu higanwa ivyo biri mu higanwa twebwe rero nk'umugwi w'abahinga nta mpungenge tuzokwakira abashitsi yego abazokwiyandikisha n'abatari bwakwiza imyaka 18 mu 2000 igihe twategura amatora mu 2025 no kuvuga bavuse mu 2008 n'2009 imbere y'ukwezi kwa gatanu uwo n'umugwi wa mbere bazokwiyandika tuzokwandika abakabiri n'abarundi bahungutse aba gatatu n'abarundi kumvu zitandukanye ariko zumvikana batashoboye kwiyandikisha